Ndabahaye ikaze mwese barundi namwe barundi kazi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku munesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye, niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku munesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Tubashikiriza amakuru abagaruka ku ngingo nkuru zitandukanye, twavuga nk'ingingo nkuru za politike, umutekano, agateka kazina muntu, amagara y'abantu, indero ndetse n'andi yose abatandukanye ariko aravuga ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ikaze rero mwese barundi namwe barundi kazi mudukurikira muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi ndetse n'abari iyo hirya mu makungu ndetse no mu bihugu vy'ababanyi. Twose cyane rero amakuru yacu agiragaruke ku ngingo nkuru zikurikira. Turanyarukira muri politike ingaha mu Burundi ndetse turabe mu mugambi CNDD FDD ukungene byo babyifashe. Ahangaha ni nyuma yuko umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo atangajwe ko yoba yaramaze kwitaba Imana, gusa kuri ubu ngubu akaba rero ngo hari amasoko yacu yadutoreje amakuru atorera ko ngo yoba akiri muzima. Sibyo tugiye kugarukako kuko twabibariye mu makuru yabanje, ahubwo tugiye kugaruka ku kungene hari hazutse injyane mu mugambi CNDD FDD bavuga ko Reveriyano Ndikuriyo yoba agiye gusubirizwa na Hussein Rajab ndetse bakadonda agatoki Evariste Ndayishimiye ngo kuba yoba agiye kumusimbuza cyangwa se yoba agiye gusubirizwa na Hussein Rajab n'ukungene abangaba bavugwa mu bagize uruhara rukomeye muri coup d'etat yakozwe mu mwaka wa 2015 mu Burundi. Ubwo rero Pierre Nkurunziza ariwe yararongoye igihugu cacu c'u Burundi. Bivuga ko rero abangaba babaye impunzi kuri ubu bari mu bihugu nk'u Rwanda ndetse n'ahandi ijya nino ku isi yatandukanye. Muribuka neza mu mwaka wa 2015 ko Niyombare ariwe yari yateye coup d'etat Pierre Nkurunziza. Nyuma rero abarundi baridoze cyane bidogera Evariste Ndayishimiye ngo kuba yoba agiye gushyiraho ko Hussein Rajab ngo asubirire uyu munyamabanga mukuru w'umugambi CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo ngo ko batazobyishimira. Ari amasoko yacu yadutoherezaga amakuru bakavuga ko ngo yoba yarahawe ishano n'umutambukanyi wiwe. Hari abandi baduhaga amakuru batubarira ko ngo yoba yarahawe ishano na Hussein Rajab ndetse hari n'abandi bavuga ko ngo byo byarakozwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyene ariwe Angeline Ndayishimiye. Hari amatohoza rero yakozwe ndetse no gutuma umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD FDD nyene Reveriyano Ndikuriyo akimara gutora agatege yaciye ava mu gacerere atangaza uwo yari yagize uruhara mwishano yahawe, aho yavuze ko ngo yari hawe n'umutambukanyi mukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Hari rero amasoko dutohorejwe n'ubundi amakuru dutohorejwe n'amasoko yacu ngaha mu Burundi kubijanye n'urupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo n'uburyo nyine yari no kungene yari yarawe ishano. Kuri ubu rero Pierre Evariste Ndayishimiye urongoye Burundi nyuma yuko Reveriyano Ndikuriyo avuye mu gacerere akavuga ko yahawe ishano n'urugo rwa Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero Evariste Ndayishimiye nawe aciye ava mu gacerere aciye avuga uko ivyo Reveriyano Ndikuriyo ngo yoba yagiriza urugo rwiwe ngo byo byaragizwemo uruhara rukomeye n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Gusa aciye avuga ko ngo hoba hari ahantu Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye ngo boba bari basohokanye mu hoteli, hama rero ngo uyu Angeline Ndayishimiye ngo akaza kumuha umuvinyu, uwo muvinyu ukaba warimo ishano. Gusa Evariste Ndayishimiye nawe mwishavu rikomeye cyane akimara kuva mu gacerere akavuga ko ngene ngo uyu mugabo yoba yarahawe ishano. Yaciye avuga ko ngo boba bariko barashurashura ngo ari we nyene Angeline Ndayishimiye na n'uyu munyamabanga mukuru w'umugambi CNDD FDD. Mwishavu ntangere rero ngo mu kumara kumva ko ngo ibyo byabaye hagati ya Reveriyano Ndikuriyo n'umutambukanyi wa Evariste Ndayishimiye ari we Angeline Ndayishimiye,
yaciye agirisha avu ntangire nawe ngo ashakishe nyene ukuntu ngo uwo mugabo yozo hava avanwa ku butegetsi kubera ko ngo yoma aramudodobereza haba muri politike ndetse ngatangiye no kumudodobereza mu rugo iwiwe atangira gushurashuza umutambukanyi we. Mwishavu ntangire rero yaciye ngo yiyegeranya n'abandi banyapolitike bakomeye harimo Prime Niyongabo, Hussein Rajabu nubwo yari hanze y'igihugu ndetse na Gervais Ndirakobuca n'abandi banyapolitiki bakomeye ngo kugira bashaka ukungene uyu munyamabanga mukuru umuganga CNDD FDD yova ko bivanye no kungene yo maradodobereza urugo rwa Evariste Ndayishimiye. Bico rero bidatevye Perezida w'u Burundi aciye ava mu gacerere avuga ko ishano bari bariteguye kugira ngo barimuhe bivanye n'ivyo kuba akomeza kudodobereza igihugu urugo rwa Evariste Ndayishimiye. Umunyamabanga mukuru umuganga CNDD FDD Reverien Ndikuriyo rero ubwo yashikaga mu bitaro byo muri Kenya hari amasoko twari twatohorejwe yari yadutoreje amakuru atoberera ko ngo ubuzima bwe butari bwifashe neza nyene ariko yaciye ajanwa mu bitaro by'i Dubai. Gusa agishika Dubai ho byaciye bibi bindi, abanyapolitike baciye banyegeza ivy'amakuru ajanye n'uburwayi bwiwe ndetse binavuga ko ngo n'abari bari hafi yiwe canke abo mu muryango wa Reverien Ndikuriyo ngo baciye barakwa amatelefoni ngendanwa kugira ntihagire utanga amakuru y'ukungene ubuzima bw'uyu munyamabanga mukuru umuganga CNDD FDD Reverien Ndikuriyo ngo bwo babumeze. Kuri ubu rero amakuru yamenyekanye, Reverien Ndikuriyo ameze neza, yagaruye ubuzima. Ubu ngubu hari n'amasoko yaduhaye amakuru avuga ko ngo bidatevye aza gushika mu gihugu ciwe c'amavuko. Hari n'andi makuru twari twatohorejwe avuga ko ngo umutambukanyi w'umuhisi Pierre Nkurunziza ariwe Denise Nkurunziza Bucumi ngo nawe yari yatangaje kujanye n'urupfu rw'umunyamabanga mukuru umuganga CNDD FDD ndetse ngo nawe yadondaga agatoki avuga ko ngo abagandaguye umugabo wiwe ari nabo ngo boba bivuganye Reverien Ndikuriyo. Gusa rero ubu ngubu siko bimeze kuko Reverien Ndikuriyo amagara yifashe neza nyene baramwitaye ko baramuvura. Hari n'andi masoko yaturaga ko ngo yoba yaragwaye ingwara y'igisukari ndetse n'umugera wa sida. Gusa ibyo byose ngo yari amakuru yo kubesha n'ishano yari yahawe n'urugo rwa Evariste Ndayishimiye. Gusa Evariste Ndayishimiye kuri ubu we yiviriye mu gacerere aciye atangaza neza ko ngo yari yahawe ishano n'umutambukanyi we bivanye gusa ngo bari babiteguye kubera ko uyu mugabo nyene yama aradodobereza urugo rw'uyo mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Reka rero dusozerere amakuru muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ntago byifashe neza. Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ivugwamo imigwi y'abaroberi yitwaje ibigwanisho myinshi cyane. Ni imigutsinzi harimo M23, hakazamo umugwi wa Red Tabara, umugwi w'ikiroberi ca Wazalendo, umugwi wa FDLR n'indi migwi itandukanye igaragara muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubu rero intambara irabandanya muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abarabira hafi ibya politike muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no ngaha mu karere k'ibiyaga binini babandanya kwibaza ese ni yihe mvo n'imvano iri gutuma urugamba muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rudahera. Bakibaza ese nimba SADC, igisoda c'u Burundi, MONUSCO, abacangero ndetse n'indi migwi y'abaroberi itandukanye ifadikanya na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo guhangana n'umugwi wa M23 badafatikanya ngo bahashye uyu mugwi wa M23. Babandanya bibaza ese rujya rugamba burya n'urugamba canke se hoba hari ikindi kivyihishe inyuma. Ntago twokwibaza ukungene abacangero ndetse na MONUSCO boba barananiwe n'ujya muhari wa M23 udafite n'abasoda ndetse n'ibigwanisho bihagije. Hari ababandanya rero bibaza kuri politike ya Kongo bakavuga ko ijya mihari yose iriyo ndetse n'igisuda caje gufadikanya na FARDC ngo boba bishakira kugumeza baracukura ubutare bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuko ngo ntivyoba byumvikana neza ukungene ngo bananiwe no kugwanya ujya muhari wa M23.
gusa abandi barabira mu marorerwa mu mirore iyi ntambara ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bakomeza bavuga ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ariwe agomba gufata mu minwe ikibazo cy'umutekano muke uri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bamusega ko yofata ingingo zikomeye akajya mu biganiro n'ujya muhari wa M23, ndetse iyo ni n'ingingo yari yafashwe n'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC kukuba nyine ngo hoshakwa amahoro n'umutekano kugira ngo abanyekongo ndetse n'intambara iri muri Kongo ihere. Gusa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we yaciye atangaza ko atazokwigera ajya mu biganiro n'ujya muhari wa M23, akavuga ko ngo ahubwo iyo bagiye gutanguza intambara kabombo ku ujya muhari wa M23. Gusa nubwo bimeze bityo rero, umugwi wa M23 nawo ntiwicaye, uvuga ko uzobandanya ugwanira bene wabo ukabashakira umutekano. Abanyekongo benshi barabaye impunzi, nko mu Rwanda barafiseyo hari impunzi u Rwanda rucumbikiyeyo, hariyo nk'abari mu inkambi zitandukanye nk'Imahama ndetse n'ahandi mu Rwanda. Rero ibyo byose rero bigaragaza ko muri Kongo ibintu bitifashe neza. Gusa nubwo bimeze bityo, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yagiriza u Rwanda ko ari rwo barufasha umugwi wa M23 ngo guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa u Rwanda ruhakana ibi byose rwivuye inyuma, rukavuga ko ataruhuriye n'umugwi wa M23 wama uhungabanya umutekano mu buseruko bw'ico gihugu. Gusa leta y'u Rwanda nayo yagiriza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufatikanya n'umugwi w'ikiroberi ca FDLR. Ico kiroberi kikaba kirimwo abasize bagize uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Sibyo gusa kuko na raporo z'impuguke za ONU zigaragaza ko umugwi wa FDLR ufatikanya na leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho rero raporo ya ONU ivuga ko babafasha mu bijanye no kubaha impuzu, intwaro ndetse n'ibindi nkenerwa bya buri munsi ku rugamba. Si ibyo gusa rero, kuko hari n'andi masoko yacu adutohereza amakuru muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ivuga ko ngo burya umugwi ujya muhari wa FDLR burya ngo ufite naho ukorera nyene, ufite ama office n'ibindi byose babihabwa na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa mu yandi makuru rero n'ubundi muri Kongo nuko abasoda b'u Burundi babandanya bahasiga gatwe. Gusa hari amakuru uyu munsi ku mugoroba wo kuri uyu wa kane twabatohoreje atorera ko nyuma y'igihe kinini abasoda b'u Burundi bagwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kuri ubu rero ntibatangazwe ibiziga vyabo, ahubwo bakajanwa kunyegezwa mu mafirigo. Kuri ubu Prime Niyongabo yaciye ava mu gacerere atangaza ukungene abasoda b'u Burundi babandanya bagwa muri Kongo ndetse n'ibiziga iyo biherereye. Kuri ubu rero injyane zadutse mu etat majoro ndetse n'umuvugizi w'igisoda c'u Burundi. Nero ninjyane mu Burundi. Gusa Barundi namwe Barundi kazi mukomeze mwoge magabo, kuko ivyo Burundi ntibyifashe neza. Perezida Evariste Ndayishimiye nagire afate ingingo shasha avane abasoda b'u Burundi boye kugomeza bagandagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ataco bagwanira. Reka mbashimire mwese mwari mukurikiye amakuru n'imiganiro twabashikirizaga kuri munesha kuri yanyu mukunda cyane, mufyonde sabone partage maze amakuru ajyegera ku nshuti n'ababanyi, namwe kandi mujye murayabona isaha ku yindi. Reka mbashimire rero amakuru yaciwe n'agasaga, mukomeze kugira umuhinga mu mwiza. Turagumendanya tubatorokaniza amakuru yose uko ariko araza adushikirizwa. Sangwe rero Barundi, sangwe Barundi kazi, niteka n'umunezero ntangere byo kubandanya tubana namwe mu biganiro tubashikiriza kuri munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV.